Mwiriwe neza bakundwa bene data nshuti zanje muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana mu cigwa cyitwa Urugendo rw'Umuco. Nico gituma ngomba gusoma mu itanguriro ikigabane cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ahatubwira hati: ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari ikiri buziba, yari ku busa gusa, kandi umwiza wari upfutse idamba, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Imana iravuga iti nihabeho umuco. Umuco ubaho. Imana ibona umuco ko ari mwiza, iraheza itandukanya umuco n'umwiza. Imana yita umuco umurango, umwiza iwita ijoro. Buragoroba buraca. Uwo ni umunsi wa mbere. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Aha mw'itanguriro turabona ingene umuco wabonetse, kandi kwabaye ukugaragara kw'ijambo rirema ryavuzwe ry'Imana. Jambo uwahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana, niwe yatambatamba ku mazi, kandi yaravuze iryo jambo rirema. Umuco uraheza uraboneka. Ata muco ntihari gushobora kubaho ubuzima. Nico gituma igihe umuco waboneka, mu nyuma Imana yaratandukanije umwiza n'umuco. Gutyo Imana ibandanya ikora igikorwa cyayo kugeza aho yashyizeho ubuzima burabaho, kugeza aho yazaniye ikiremwa muntu. Umuntu akaba kuri uyu mubumbe w'isi. Uko niko Imana yatumye habaho ibiremwa vya mbere. Aho yaremye ikiremwa muntu, yamuremeye umubiri ufadika iwukuye mu mukungugu wo ku isi. Ivyanditswe rero biratubwira ku muco ukayangana, kandi bikatwereka ingene umuco wagumye uri kurakayangana ubonesha ku munsi ku wundi muri ibi bihumbi vyose, uhereye igihe Imana yavuga iti nihabeho umuco, umuco ukabaho. Kubera ukuza k'umuco, ubuzima bwaraje ku bintu vyose biriho ubu, biriho ku isi. Ata muco ntihoshobora kubaho ubuzima kuri uyu mubumbe w'isi. Imana rero iratubwira ku biremwa bishasha, kandi iratubwira no kuri Adamu wa kabiri. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 14 haratubwira ko Kristo ari we nkomoko y'ivyaremwe n'Imana. Ni ukuvuga niwe nkomoko y'ibiremwa bishasha ivy'Imana iriko irashiraho. Kandi nk'uko habayeho umuco kugira ngo habeho ibiremwa vyo muri kahise, mw'itanguriro hariho n'umuco utuma habaho ibiremwa bishasha. Hinge turabe ngaha muri Yohana mutagatifu ikigabane cya mbere
haratubwira hati ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Rero nimwitegereze ahari umuco w'abantu. Uwo muco urihe? Muri jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana, ari we ari umuremyi w'ibintu byose n'umuremyi w'ibyaremwe byose. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza niwo wakiriye. Uko niko byagenze mu itanguriro, kandi uko niko bimeze no muri ibi biremwa bishasha. Haravugwa hati haje umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana, no kuvuga Yohana umubatiza. Uwo yazanywe no kuba igishinga ntahe ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo siwe wa muco, no kuvuga Yohana umubatiza siwe uwo muco, ariko kwari gushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Ninde umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si? Jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana, umuremyi w'ibintu byose, uwaremye ijuru n'isi. Yari mu isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, no kuvuga ihanga ry'Abaheburayo, ariko abiwe Abaheburayo ntibamwakiriye. Ariko abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Abo bana b'Imana biciye mu kuvuka ubugira kabiri, nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana biciye mu kwizera Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera. Uko niko haba ukuvuka ubugira kabiri. Kristo niwe akora uko kuvuka ubugira kabiri mu muntu. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe, twitegereza ubwiza bwiwe, n'ubwiza bumeze nk'ubw'umwana w'ikinege ava kwa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Ninde yihaye umubiri akaba hagati mu biremwa abantu, hagati mu ihanga ry'Abaheburayo? Jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana, uwaremye byose, ari we ari umuco wakira umuntu wese aza kuri iyi si, umuco w'isi. Kandi uwo muco wari kuraza muri iyi si. Ni gute wari kuraza muri iyi si? Wari kuza muri iyi si wihaye umubiri, wigize umuntu hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, kugira ngo akore igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi, yishyire ku ibyaha byacu kandi apfe ku bw'ibyo byaha. We yigize umwe wo muri twebwe kugira ngo yishyire ku ibyaha byacu, adupfire kugira ngo atume tumera nka we. We yigize nkatwe kugira ngo atume twebwe tumera nka we. Rero ibiciye mu kimazi cyiwe yatangiye ku musaraba i Karuvariyo nk'umwagazi w'intama w'Imana. We yaradukuye ku ibyaha byacu, kandi twebwe igihe twamwakira nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, aho hahindutse ukuri muri twebwe, ikimazi cya Kristo. Kandi yaraduhaye imbabazi z'ibyaha byacu, adukura ku ibyaha byacu byose. Hanyuma yaraduhaye mpwemu wiwe yera, kandi mu yandi majambo yaduhaye umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, umubiri usa n'uyu mubiri wacu, ariko wo mu bundi buringanire. Kuko igihe twavukira kuri uyu mubumbe w'isi tuvyawe na papa na mama, twaronse impwemu yo mu isi, no kuvuga yo mu buringanire bwa gatanu. Twaronse no mubiri wo mu isi upfa uburi mu gihe gito, ariko ubu mu mugambi w'irema ry'Imana, muri ibi biremwa
bishasha ivyo Kristo ariko arashiraho. Muri ivyo kandi niwe wa mbere, niwe mutwe wavyo. Kandi ibiremwa muri ibi bishasha vyabandanije bibaho n'abagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, no kuvuga abagize ishengero ryiwe. Uwe nk'uko ubwa mbere yabanje kuronka umubiri we wa Teofaniya witwa marayika w'uhoraho canke marayika w'isezerano, ari wo yiyerekeyemwo Aburahamu n'abandi bavugishwa. Kandi ico nico gituma Yesu Kristo yavuze ati Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, yarawubonye aranezerwa. Baramubwira bati wewe nturakwiza n'imyaka 50, none uvuge ngo warabonye Aburahamu? Nukuvuga bariko baramubwira ko ari umubeshi, kuko nta myaka 50 yari bwakwize, ariko yari kavuga ko yabonye Aburahamu. Ariko Yesu yarababwiye ati mbere yuko Aburahamu abaho, jewe namye ndihe. Ivyo biri muri Yohana mutagatifu. Hinge turabe ni nko mu kigabane c'icumi. Hinge turabe aho twobisanga Miguel, nimba woshobora kubibona. Canke ni mu kigabane c'umunani muri Yohana, kigabane c'umunani umurongo wa 56 kabandanya, haravuga hati Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira bati ubutaramara imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu? Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Aha turahafise ndiho, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ariko arivuga yiyerekana ko ari ndiho. Uwiyeretse Aburahamu ari umuntu aboneka, yahindutse umuntu afadika aboneka imbere ya Aburahamu. Ari kumwe n'abamarayika biwe bakuru Gaburiyeli na Mikayeli, baraheza basangira na Aburahamu. Ikimasa Aburahamu yari yabateguriye hamwe n'imitsima n'amata n'ibindi bintu byose bategurira hamwe n'imfungurwa. Kandi igihe yarababwiye ati nukuri nukuri ndababwire, Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho, baciye batora amabuye ngo bayamutere. Yesu arihisha, ava mu rusengero aca hagati yabo arigira. Rero nimurabe igituma yavuze ati mbere yuko Aburahamu avuka je namye ndiho. Yiyerekanye ko ari ndiho, ko ari marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano. Ari we igihe Mose yamubaza izina ryiwe iryo ari ryo, yamubwiye ati nduwo ndiwe. Ivyo yabimubwiye mu ndome zine z'indagi arizo iy'ikigiriki, no kuvuga ye, he, we, he. Rero ico nico gituma mu kuza kwe kwa mbere we yaje agaragaje indome ye ariyo ibisobanuwe mu Kiespanyol no mu Kigiriki ari je. Nico gituma izina ryiwe ryo mu kuza kwa mbere ritangurwa na je. Turashobora kubona kandi ko no mu Giheburayo izina Yesu mu Giheburayo ni Hosue canke Joshua, kandi mu Giheburayo ritanguzwa n'indome y'Ikigiriki, no kuvuga ye. Rero ukuza k'umwami, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, gufise ibice bibiri. Ukuza kwe kwa mbere aje yitwa izina Yesu, Jesus mu Kiespanyol no mu zindi ndimi, ariko mu Giheburayo ni Joshua. Rero mu kuza kwe kwa kabiri naho aza nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'uko yaje mu kuza kwe kwa mbere nk'umwagazi w'intama w'Imana. Rero mu kuza kwe kwa kabiri avuga ko afise izina rishasha, ibuye ritasituwe n'amaboko iryo muvugishwa Daniyeli yabonye rije mu kigabane ca kabiri mu nsobanuro yahaye umwami Nebukadineza. No kuza kwa kabiri kwa Kristo, no kuza kwa marayika w'isezerano ku munsi w'iherezo mu
mu ntambuko y'ibirenge by'ivyuma bivanze n'ibumba y'ubwami bw'abanyamahanga. Kandi iryo ni naryo ubuye nyene canke akabuye kera kaza kanditse ko izina atanumwe arizi. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya kabiri umurongo wa 17. None ni kubera iki aza afise izina atanumwe arizi? Kuko izina Yesu kugeza ubu bantu bose bararizi. Haheze hafi imyaka 2000 kugeza ubu bararizi ko ari ryo zina ryakoreshejwe mu kuza kwa mbere kwa Kristo, mu kuza kwa marayika w'isezerano yihaye umubiri mu mubiri w'inyama witwa Yesu w'i Nazareti. Ariko ubu mu kuza kwiwe ku munsi w'iherezo, ukuza kwa marayika w'isezerano yihishije mu mubiri w'umuntu kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu, we azoza afite izina atanumwe arizi. Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 naho nyene aratubwira kuri iryo zina rishasha, kandi aratubwira ati unesha. Mwibuke ko ibi bivuga kunesha, bivugwa kunesha. Aravuga ati unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazohasohoka ukundi, nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje. Unesha azoza yitwa izina ry'Imana, nzomwandika ku izina ry'Imana yanje ni ry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha. Nukuvuga yuko umugwa w'Imana yacu Yerusalemu musha witwa izina, kandi iryo ni izina rihoraho ry'Imana. Canke mbega hoba hariho irindi zina ryiza ryo kwitwa umugwa w'Imana yacu? Ntarihari. Umugwa w'Imana yacu ni nuwo Yerusalemu musha, ari wo witwa izina rihoraho ry'Imana. Kandi izina rihoraho ry'Imana ryareretswe Mose muri za ndome zine z'indagi: ye, ni ukuvuga ye, he, we, he. Kandi mu gice cya mbere cy'ukuza kwiwe, ariko kwabaye ukuza kwa mbere kwa Kristo, turashobora kubona igice cyakoreshejwe icyo ari cyo cyo muri izo ndome zine z'indagi icyamazwe gukoreshwa. Arabandanya avuga ati reka turabe, nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko n'izina ryanje risha. Ibyo birashoboka ko cyo bari ikintu gishasha gitangaje ku bantu benshi, ariko ngibi ngaha biri muri Bibiliya. Kristo azokwandika kunesha y'izina ry'Imana yacu, n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, n'izina risha ry'umwami, ariryo zina rihoraho ry'Imana. Aho ni ryari? Mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, mu gukizwa ko kuza kwa marayika w'isezerano yihishije kandi yihishuye biciye mu mubiri w'umuntu, aje nk'umucyo wo ku munsi w'iherezo mu kimpumbi cy'ubwiza kigira indwi, ari wo munsi w'iherezo. Rero mu gitabo cy'umuvugishwa n'Imana Yesaya turabona ko Imana itubwira kuri uwo mucyo, ariko nimwitegereze ni wa mucyo nyene uwo mwitanguriro wavuze umucyo uba ku mubumbe w'isi, kuko mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, jambo yatambatamba hejuru y'amazi, kandi jambo mwitegereze n'umucyo uboneshereza umuntu wese. Jambo n'Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya, umubiri usa n'uyu mubiri wacu ariko wo mu bundi buringanire, kandi irashobora kwigaragaza iri muri uyu mubiri, ikigaragaza imeze nk'umucyo.
irashobora kujya mu bundi buringanire, kandi iyo igiye mu buringanire bw'umuco aho iboneka naho nyene imeze nk'umuco. Nimwe nyene yiyereka Mose isa n'umuco muri ya nkingi y'umuriro yari ku giti, kandi yaramubwiye iti ndi Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kandi yaratumye umuvugishwa Mose muri Egiputa ngo abohore ihanga ry'Abaheburayo. Hanyuma imaze kubohora ihanga ry'Abaheburayo biciye muri Mose, kuko uwo muco wagaragariye muri Mose, kandi biciye muri Mose warabohoye ihanga ry'Abaheburayo ibacisha mu bugaragwa imyaka 40. Hanyuma biciye muri Yosuwa uwo muco urabashikana mu gihugu cy'isezerano. Yari Jambo, marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano wahoranye n'Imana, akaba yari Imana. Niwe ameze nk'umuco, ameze nk'inkingi y'umuriro, ameze nka Shekina. Niwe yarongoye ihanga ry'Abaheburayo mw'ijoro, yarababoneshereza mu nzira, ku murango naho akababera igicu kibakingira izuba. Rero uwo muco w'ukuri wakira umuntu wose wari kuraza muri iyi si. Mbega none waje muri iyi si gute? Wihaye umubiri, Jambo, marayika w'isezerano. Imana yonyene ubwayo iri mu mubiri wayo wa teofaniya yiyambitse umubiri w'inyama, iba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Yari Jambo yihaye umubiri, kandi yaguma ari umuco. Rero we yarashoboye kuvuga ati jewe ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazogira mu mwiza, ariko azoronka umuco w'ubugingo, kuko we n'umuco wakira umuntu wese. Rero nimwitegereze ingene muco wakayanganye kugira ngo ibiremwa bishasha bibeho, kandi ibyo biremwa bishasha byagumye biriko biraza bibaho. Kandi ubwa mbere byabanje kuronka umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Ibyo biremwa byabanje kuba mu buringanire bwa gatandatu, aribwo buringanire aho ubwa mbere bategerezwa gushikira abazobaho ibihe bidashira mu mubiri ufadika. Ariko ubwa mbere bategerezwa kubanza guca mu buringanire bwa gatandatu, bakaronka umubiri wabo wa teofaniya, umubiri usa n'uyu mubiri wacu, ariko wo mu bundi buringanire, mu buringanire bwa gatandatu. Gutyo bakaronka ishusho ya Yesu Kristo, baronka ishusho ya marayika w'isezerano. Nukuvuga baronka umubiri wa teofaniya umeze nk'uwa Yesu Kristo, ari we yabayeho amamiliyoni y'imyaka muri uyo mubiri wa teofaniya, uwo yiyerekeyemo bavugishwa bo mu isezerano rya kera. Kandi ni nawo mubiri yarimwo atuma habaho ivyaremwe vyose, ariko mu nyuma yarihaye umubiri abana natwe. Kandi yarashoboye kuvuga ati nta numwe ashobora kunya ku bugingo, ndabutanga ndavyigombeye, nkongera nkabwisubiza. Kubera iki? Kuko iyo agatete k'ingano kataguye mu ivu ngo gapfe, ko kaguma ari konyene, ariko iyo kaguye mu ivu kagapfa, gahunda kama ivyamwa vyinshi. Ni ukuvuga abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise ubugingo budashira. Nico gituma mu gihe cy'iherezo hazoba amamiliyoni y'ibiremwa abantu bazozukira mu mibiri ihoraho, hamwe n'ikindi gitigiri cy'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bazoba bariko barabaho ku isi, bazohindurwa nabo nyene baronke umubiri uhoraho urimwo ubugingo budashira. Rero nk'uko kugira ngo turonke umubiri wacu wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, gutyo tuze mu bugingo budashira, turonse ukuvuka ubugira kabiri, twakiriye Kristo nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka muhemu wiwe yera. Nk'uko hategereje kubanza kuza nde umuco w'isi ugaragariye mu mubiri w'umuntu, kugira ngo habeho icyo gice cya mbere cy'ibyo biremwa bishasha. Icyo gice cya mbere ariko kuremwa k'umubiri wacu wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, ari wo uza ukomotse ku Mana kuri marayika w'isezerano. Uwo mubiri ukomoka ku muco, kuri Shekina, kuri Jambo. Aho niho hakomoka umubiri wacu wa teofaniya. Uzuvuye kuri marayika w'isezerano, ari we mpwemu yera. Kandi ni wa mugabo yari yambaye impuzu zera aboneka muri Ezekiyeli ikigabane cy'icenda, no muri Daniyeli ikigabane cya 12, ahagaze hejuru y'amazi y'uruzi. Muri buri ruhande naho hakaboneka abandi bantu babiri, umwe ari hakurya y'uruzi, uwundi hakuno y'uruzi, aribo bamarayika bakuru Gaburiyeli na Mikayeli.
rero kugira ngo twebwe turonke ku munsi w'iherezo umubiri umushasha, umubiri uhoraho, nk'uko umuco watse mu myaka 2000 iheze, ariko kwabaye ukuza kwa jambo yihaye umubiri hagati mu biremwa abantu, kandi akaba yabaye umuco uboneshereza umuntu wese wari uje muri iyi si. Kandi yaravuze ati, jewe ndi umuco w'isi, kandi uwunkurikira ntazogendera mu mwiza, ariko azoronka umuco w'ubugingo, umuco w'ubugingo budashira. Rero ku munsi w'iherezo dufite isezerano ryo kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ariko kuza kwa Yesu Kristo umukiza wacu muri mpwemu yera ari mu mubiri we wa teofaniya, ariko kugira ngo yigaragaze azotegerezwa kwihisha mu mubiri w'umuntu, kandi biciye mu mubiri w'umuntu yigaragaze, aheze avugisha ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi wazoza ari nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'umuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi azoza afise izina rishasha, afise izina ata muntu n'umwe arizi, afise izina ata muntu n'umwe aritahura uretse gusa we wenyene. Nico gituma mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19, aho ivyahishuriwe Yohana bitwereka ukuza k'umwami ari kw'ifarasi yera, aho haravuga hati, ikigabane c'19 umurongo wa 11 kabandanya haravuga hati, mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'igitare uyivyagiye ko yitwa mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi, inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afite izina ryanditswe nta urizi atari we wenyene. Kubera rukoza k'umwami ko ku munsi w'iherezo aje afite izina ata muntu n'umwe arizi uretse we wenyene. Iryo ni izina rishasha iryo Yesu Kristo avuga, ari izina rihoraho ry'Imana. Kandi mu gushitswa kukuza kwiwe hazogaragara iryo zina. Rero tubandanye dusoma, ahavuga hati, arabandanya avuga ati, yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa jambo w'Imana. Nukuza kwa jambo w'Imana, ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, vyose vyaremwe nawe, kandi nta na kimwe mu vyaremwe kitaremwe nawe. Hanyuma haravuga hati, muri we hari ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. We aguma ari umuco w'abantu ku munsi w'iherezo mu kuza kwiwe kwa kabiri. Kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe mu kuza kwiwe kwa mbere. Mu kuza kwiwe kwa kabiri naho kuza kwa jambo ku munsi w'iherezo ari kw'ifarasi yera, azoba ari jambo bundi bushasha yigize umubiri ku munsi w'iherezo. Kandi uzoba ari umuco uriko urakayanganira ku munsi w'iherezo, kugira ngo utume habaho ubwoko bushasha. Ivyo vyaremwe bishasha arivyo vyamaze kuronka mu mugambi w'uko kuremwa gushasha, byaramaze kuronka umubiri wavyo wa teofaniya. Ku munsi w'iherezo naho ubwo bwoko buzoronka n'umubiri wabwo ufadika uhoraho, kandi uhawe ubwiza, uwo we yasezeraniye abana biwe bose babayeho kuri uyu munsi w'iherezo. Yarawusezeraniye nabo bagiye muri kahise. Rero mu kuza kwa jambo ku munsi w'iherezo tuzoronka umugisha w'umuco uriko urakayanganira ku munsi mushasha w'ikiringo kinini, ku munsi mushasha ugizwe n'imyaka 1000, kuko umunsi umwe imbere y'Imana ni nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 nayo ni nk'umunsi umwe. Niko bivugwa n'intumwa Petero mutagatifu mu cete ciwe cya kabiri kigabane cya 3 umurongo w'8, n'umuvugishwa n'Imana Mose muri Zaburi ya 90 umurongo wa 4. Nta muco ubaho uretse gusa biciye mu ijambo ryasezeranywe ry'Imana rishikijwe muri buri gihe no muri buri kiringo. Rero kuza k'umuco ku munsi w'iherezo, kubera rukuza kwa marayika w'isezerano, kuza kwa jambo yigize umubiri ku munsi w'iherezo,
bizoba mu gushyitswa kw'ivy'Imana yasezeraniye ishengero ryayo muri kino gihe cya nyuma, ariryo sezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Mu gushyitswa kw'isezerano ryo kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ukuza kwa jambo muri kino gihe cya nyuma, harabandanya havuga hati ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye, mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe. Iryo ni ijambo, si inkota ifatika isanzwe, ahubwo ni ijambo, kuko ijambo ni inkota ya mpwemu, ngo ayikubite amahanga. azoyaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora vyose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afite izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami, uganza abaganza. Aje nk'umwana w'umuntu, nk'umwana wa Dawidi, nico gituma aje ari nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ukuza kwa jambo rero ku munsi w'iherezo, nimwitegereze ingene bizoba bimeze nk'uko vyavuzwe n'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Turabonye urugendo rw'umuco, ari wo Kristo, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, jambo. Kuva mu itanguriro, ubu naho turiko turabona ubwo rugendo mu vyahishuriwe Yohana. Twarabibonye no mu myaka 2000 iheze, igihe yiha umubiri akaba hagati mu biremwa abantu, mu kuza kwiwaje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akureho icyaha cy'abari mu isi. Rero ubu naho ku munsi w'iherezo, we aje nk'uko vyasezeranywe. Ariko reka turabe ingenaza integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yaravuze mu gitabo cy'ibimatanijwe urupapuro rw'131 ati Yesu rero izina ryiwe ku isi yiswe Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi igihe yari ku isi. Ariko igihe yanesha kuzimu na rupfu yarabinesheje, hanyuma duga mu ijuru, yaciye aronka izina rishasha. Icyo nico gituma basemerera bakavuza urwamo rwinshi, ariko ntihagire ikintu na kimwe baronka. Rizohishurirwa mu mituragaro, kuko mu mituragaro hahishurirwa ukuza k'umwami. Ukuza k'umwami ni kimatanijwe c'indwi. Iyo ni ryo banga riri mu kimatanijwe c'indwi, aricyo cyahishuriwe mu ijuru mu vyahishuriwe Yohana 8:1. Kandi igihe cyahishurirwa mu ijuru, habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Kandi imituragaro ari ryo jwi rya Kristo mu marayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru. Nivyo bihishura, nivyo bimenyekanisha iri banga ryo kuza k'umwami, iri banga ry'ikimatanijwe c'indwi. Kandi mu yandi majambo, bihishura ibanga ry'izina rishasha iryo we yaronse igihe yaduga mu ijuru. Aravuga ati rizohishurirwa mu mituragaro. Imituragaro itanga ukwizera, guhishurirwa ko kuzamurwa ishengero rya Yesu Kristo, kuko iyo mituragaro irihishurira ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje afise izina ryiwe rishasha, hamwe n'igikorwa ciwe cyo kwisubiza nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'umuganza baganza. Nimwitegereze neza iri banga, we aje agendera ku ifarasi, hategerezwa kuba ikintu kanaka gihindurira ishengero. Mwebwe ivyo murabizi, hategerezwa kuza ikintu. Rero bitegerezwa kuza gute? Ku ifarasi yera. Kandi gutegerezwa kuba ari ukuza kwa jambo marayika w'isezerano, kandi ategerezwa kuza afise izina atanumwe arizi, afise izina rishasha. Mwebwe ivyo murabizi, hari ikintu gitegerezwa kuza. Rero nimumenye neza, nta numwe azi iryo zina uretse we wenyene. Mbega none ninde azoshobora guhishurira ishengero rya Yesu Kristo ibanga ry'iryo zina? Uwurizi, kandi umwe rudende azi iryo zina n'ibanga ry'iryo zina ni wenyene.
nicyo gituma wenyine ubwiwe aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda ariko arasemerera nk'uko intambwe yivuga. Imituragarondwi nayo iri kirumvikanisha amajwi yayo, kandi ijwi ry'imituragarondwi ni ijwi rya Kristo, ijwi rya marayika w'isezerano, ijwi rya jambo. Kandi biciye mu mituragarondwi ijwi rya Kristo niho hahishurirwa ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ry'ukuza kwiwe hamwe n'ibanga ry'izina ryiwe rishasha ryo mu kuza kwiwe ku munsi w'iherezo. Nta n'umwe azi iryo zina atari we wenyene. Icyo nicyo gituma we wenyene gusa ari we ashobora kurihishurira ishengero ryiwe, kandi we niwe wenyene rudende azi ibanga ryo kuza kwiwe ku munsi w'iherezo. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Igihe Jambo yaza mu myaka 2000 iheze, umubiri wiwe w'inyama wiswe Yesu. Yari Jambo w'Imana wahozeho ubwa mbere na mbere ari kumwe n'Imana, kandi yari Imana. Yari Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iri mu mubiri wayo wa teofaniya uri imbere mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Nicyo gituma igihe Filipo yamubwira mu kigabane cya 14, igihe yabwira Yesu ati twereke so bizoba bikwiye, Yesu yaramubwiye ati Filipo, igihe cyose maranye namwe kugeza n'ubu nturakaruha umenya? Ntuzi ko data ari muri jewe nanje nkaba muri data, canke ko ndi muri we nawe akaba muri jewe? Ati kandi ntuzi ko umbonye ababonye data? Mbega none ni gute bashobora kubona data? Kuko data yari yihishije mu mubiri w'inyama, kandi barashobora kubona umubiri w'inyama, umubiri ufadika data wo mu ijuru yari afise, ari wo mubiri yari agaragariyemwo. Harabandanya havuga ati ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamo inkota ikarishe kugira ngo ayikubite amahanga. Azo yaragiza inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora vyose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditswe ko ngo umwami w'abami uganza abaganza. Kukuza kwiwe aza nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, kuko we aje nk'umwana w'umuntu kandi aza nk'umwana wa Dawidi. Aje nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi. Uko niko yaje mu kuza kwe kwa mbere mu myaka 2000 iheze. Kandi iyo havuzwe ukuza k'umwana w'umuntu, haba havuzwe ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yambaye umubiri w'inyama ari mu muvugishwa. Nicyo gituma ukuza kwe mu myaka 2000 iheze kwabaye ukuza kwa marayika w'isezerano, Jambo w'Imana ari mu mubiri we wa teofaniya, ari imbere mu mubiri w'inyama witwa Yesu, ari nk'umuvugishwa, umuvugishwa w'i Nazareti. Mu kuza kwe kwa kabiri nta nkeka bazomwita umuvugishwa wo mu kibanza kanaka cyangwa ikibanza runaka, ikibanza azozamwo. Gutyo bazomwakira ihanga ry'Abaheburayo. Rero ku mpuzu ziwe no ku kibero handitswe kw'iri zina ngo umwami w'abami uganza abaganza. Byahishuriwe Yohana 19:13 kugeza ku 16. Uyu ni Mesiya aje, aho niho ari. Ibyahishuriwe Yohana 19:11 ukabandanya. Ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byahishuriwe Yohana 19 no kuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa Kristo. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aratubwira ku rupapuro rw'134 mu bimatanijwe mu Kiespanyol ati mumenye neza mwebwe igihe uyu mpwemu yera dufise hazogeraho yambara umubiri wari hagati muri twebwe mu buryo bwa mpwemu yera, niyo hageraho yambara umubiri mu muntu wa Yesu Kristo. Twebwe rero tuzomwimika tumwambike igitsibo nk'umwami w'abami n'uganza abaganza.
no ku rupapuro rw'amajana 277 mu gitabo cy'ibimatanijwe mu Kiespanyole, naho nyene aratubwira kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. aravuga ati, ariko arasenga aravuga ati, turasavye ngo mpwemu yera yizire wenyene ubwiwe ugendera ku ifarasi y'ukuri yera. nukuvuga ko ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19 ni mpwemu yera, ariwe ari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. uyo n'umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu. uyo ni Imana nyene ubwayo iri mu mubiri wayo wo mu buringanire bwa gatandatu. igihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo azohangana na antikristo, we aheze acahamagara biwe. ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'ibimatanijwe naho nyene arahatubwirira ikintu, aravuga ati, yariko aravuga ibizoba biriko biraba mu gihe cya nyuma, aho ku ruhande rumwe hazoza antikristo, ariwe ugendera ku ifarasi benjutse yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 6 umurongo w'7 n'uw'8, ariwe yitwa rupfu. aho sekibi azoba yambaye umubiri. nukuvuga ko ukuza kuwo agendera ku ifarasi benjutse yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 6 umurongo w'7 kugeza ku w'8, nukuza kwa sekibi yambaye umubiri mu muntu wo muri iki gihe cya nyuma. ariko ku rundi ruhande turafite isezerano ryo kuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana 19. ariko kuza kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika w'uhoraho. rero reka turabe ingene bizogenda. ukuza kugendera ku ifarasi benjutse n'ingene bizogenda ukuza kugendera ku ifarasi yera mu byahishuriwe Yohana 19. haravuga hati, mu mwanya umwe nyene iyo sekibi akorotse avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera nawe araduga kandi aza yambaye umubiri mu muntu. rero nimwitegereze, sekibi azokwambara umubiri mu muntu wo muri kino gihe cya nyuma, ariwe ari antikristo, umuntu w'icyaha. kandi hazoshitswa ijambo ryanditswe yuko igikoko ariwe azoba ari sekibi yambaye umubiri mu muntu. igikoko kizoba kiri ngaha ku isi, kandi abami 10 baboneka mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'17 umurongo w'8 kugeza ku w'18 bazogiha ububasha n'ubutware bwabo. reka ivyo tubisome ngaha kugira ngo dushobore kubona ishusho sesuye y'ibizoba biriko biraba, haba ku ruhande rw'umwansi w'Imana n'umugambi w'umwansi w'Imana, ndetse n'ibizoba biriko biraba ku ruhande rw'Imana n'umugambi wayo muri kino gihe cya nyuma. byahishuriwe Yohana 17 umurongo wa 10 mukabandanya haravuga hati, kandi cya gikoko cyariho kandi kitakiriho, icyo ubwaco n'ugira 8, ariko kandi n'umwe muri ba bandi 7 kandi azoja kuranduka. kandi amahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa kuganziriza hamwe na cya gikoko nk'abami nyene kumara isaha imwe. abo bahuza inama baha cya gikoko ububasha bwabo n'ubutware bwabo. abo bazogwanya umwagazi w'intama, uwo mwagazi azobanesha, kuko ari we aganza abaganza n'umwami w'abami. kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bayobotse, nabo bazobanesha, kuko abo ni abana b'imfura b'Imana n'abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. abari kumwe n'umwami w'abami, uwuganza abaganza. rero murabona ko igikoko n'abo bami 10 bazogwanya nde? bazogwanya umwagazi w'intama, bazogwanya marayika w'isezerano Yesu Kristo, ari wazoza ku munsi w'iherezo agaragaye
aje ari ku ifarasi yera nk'uko bivuga mu byahishuriwe Yohana ikigabane c'19, kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero handitswe ku izina ngo umwami w'abami n'uganza abaganza. Turiko turaba mu gihe cya nyuma, ku munsi w'iherezo, aho se kibi azoba yambaye umubiri mu muntu wo muri kino gihe cya nyuma. Ariko ku rundi ruhande, Yesu Kristo nawe, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, nawe nyene azoba yambaye umubiri mu muntu. Mpwemu yera araduga akava mu bihe by'ishengero ry'abanyamahanga akaduga mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi aza yambaye umubiri mu muntu. Uyo muntu ategerezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana. Uyo muntu ategerezwa kuba ari intumwa y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo cy'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Uyo muntu ategerezwa kuba ari umumarayika ari mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 14 kuva ku murongo w'indwi kugeza ku w'umunani, cyangwa kuva ku wa 6 kugeza ku w'indwi. Ari we aza ariko aravuga ubutumwa bwiza buhoraho, abubwira amahanga, amoko yose n'indimi zose. Rero nimwitegereze, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Nicyo gituma vyongeye we abwira abana biwe mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 1, ati duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. No kuvuga inyuma y'ibi byamaze kubera mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ubuwe azotwereka biciye mu kugaragara kwiwe agaragariye mu mubiri w'umuntu, azotwereka ibintu bigiye kubera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ku munsi w'iherezo. Ibi bintu byose bigiye kubera muri iki gihe cya nyuma, arivyo vyavugiwe mu ijambo ry'ubuvugishwa mu isezerano rya kera no mu isezerano risha, bizohishugurirwa abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka no mu kiringo cy'ubwami. Dusome rero ku rupapuro rw'amajana 256 mu gitabo cy'ibimatanijwe, ahatubwira hati, aho naho nyene yariko aravuga uwugendera ku ifarasi yari mu byahishuriwe Yohana 19, aravuga ati, ari iki gihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Iri niryo tandukaniro rikomeye riri hagati y'abo babiri, no kuvuga riri hagati ya Antikristo na Kristo. Menya neza, Antikristo aza ari ku ifarasi benjutse, amabara asukiranya avanze. Ifarasi n'igikoko ishushanya ububasha, inkomezi. Inkomezi ziwe zirasukiranye. Kubera iki? Kuko zikoraniyemwo imikorere ya politike, inkomezi z'ibihugu, inguvu z'amadini, ububasha bw'amadayimoni n'izindi nguvu zisukiranye. Ariko Yesu we niyaza, azoza ari ku ifarasi y'ibara rimwe ridahinduka, ijambo. Amen. Nukuvuga ko azoza ari ku bubasha, ku bushobozi bw'ijambo ritavanze. Ritavanze n'ikintu na kimwe, ritavanze na gato. Ububasha bw'ijambo. Iyo niyo farasi yera y'ugendera ku ifarasi yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19. Turabonye rero ko ugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19 ko atari uwundi, ahubwo ni marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, ari we mu myaka 2000 iheze yaje yambaye umubiri w'inyama, naho nyene ari mu mubiri w'inyama witwa Yesu. Kuri uyu munsi w'iherezo naho azokwambara umubiri bundi bushasha, kandi azoba ari ijambo ryambaye umubiri mu muntu wo muri iki gihe cya nyuma, wacunguwe n'amaraso yo mukunda wacu umwami Yesu Kristo. Kandi uko kuzoba
ari ukuza k'uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we akoze umushatsi wera w'umwami muri iki gicu, aricyo gicapuye mu maso h'umwami. Iki gicu cy'ikinyegezwa cyabonetse itariki 28 mu kwa kabiri 1963 mu kirere cya Arizona. Cyari gikozwe n'abamarayika ntumandi b'ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga hamwe n'uwundi mumarayika yari atandukanye n'abandi, ari we ari ngaha, abandi bamarayika b'ibihindwe bari ngaha. Nimwitegereze abamarayika ntumandi b'ibihindwe bari ngaha hepfo, umumarayika nawe yari atandukanye n'abandi, haboneke ngaha haruguru marayika w'isezerano, ari we aza ku munsi w'iherezo yambaye umubiri w'inyama, aje yihijije mu mubiri w'inyama mu muntu wo muri kino gihe cya nyuma. Iryo ni ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Rero nimwitegereze icyo avuga kuri uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Urupapuro rw'169 mu gitabo cy'imatanijwe mu Kiespanyol aravuga ati, mbega muribuka ko navuze ko uyu umwe w'abamarayika yari umumarayika adasanzwe, namubonye atandukanye cyane n'abandi. Yari kavuga aganisha kuri uyu mumarayika. Yari mu mugwi wa batatu muri buri ruhande, n'uwundi ari haruguru, kandi wari ruhande yanje mparuye mva ibubamfu nja iburyo. Uwo yari umumarayika agira indwi, we yarakayangana cyane kandi yasobanura ibintu bikomeye cyane kuri jewe gusumba abandi. Narababwiye ko yari afite igikiriza kinini kandi yari kwaguruka atera aja mu buseruko. Narababwiye kandi ko yanteruye aranduza. N'uyu wo muri abamarayika yateruye akaduza integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, kamushira ngaha muri uyu mugwi w'abamarayika. N'uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi. Uwo yari umumarayika agira indwi, we yarakayangana cyane kandi yasobanura ibintu bikomeye cyane kuri jewe gusumba abandi. Uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi. Abandi bamarayika ndwi bari abamarayika ntumwa b'ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga, ariko uwundi mumarayika we ni marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. Mbega muravyibuka? Ubu rero ari ngaha, niwe yari afise ikimatanijwe c'indwi, kandi ikimatanijwe c'indwi no kuza k'umwami, ukuza kwa marayika w'isezerano, ukuza kwa marayika w'uhoraho aje ku munsi w'iherezo. Rero ngaha araboneka kwijuru mu bicu, kuko umwami Yesu Kristo ariko aravuga kukuza k'umwana w'umuntu. Yavuze ko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera hehe? Kwijuru. Kandi aha tuhafise ikimenyetso cy'umwana w'umuntu cyabonekeye kwijuru. Kandi aravuga ati, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Kandi guhera muri ico gihe kugeza ubu, amahanga, amoko yo ku isi yagumye ariko araboroga. Hagumye haza ingorane ku zindi ziza ku mahanga, ingorane mu vya politiki, ingorane mu vy'ubutunzi, ingorane mu vy'imibano, ingorane mu madini, ingorane mu vya gisirikare, ubwoko bwose bw'ingorane, ingorane z'amagara y'abantu n'ibindi n'ibindi. Mbere hagumye hariko haraza n'ingorane ku mubumbe w'isi. Turashobora kubona rero ingene dufise isezerano ryo kuza k'umwana w'umuntu, kandi dufise n'isezerano ry'ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kibonekera ku ijuru. Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 30 kabandanya, bona ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera ku ijuru, niho amoko yose yo mu isi azoboroga. Niho amoko yose yo mu isi azoboroga, no kuvuga amahanga yose bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo kwijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ubwa mbere abonekera hehe? Ku bicu byo kwijuru. Inde? Marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ari we ari Yesu Kristo, ari mu mubiri we wa teofaniya. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe, bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Kandi hamaze kuboneka ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru, haca haza ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, aribwo bukozi bw'abamarayika b'umwana w'umuntu. Kuva muri uwo mwanya ukabandanya, ubwo bukozi buzoba buri ku isi
buri mu gikorwa mu buryo bugenda butera imbere kugeza aho mu gihe cya nyuma abatoranijwe bazoba bamaze guhamagagwa no kwegeranywa huzure umubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Rero Kristo azoheza arangiza igikorwa cyo kuvugira abantu mu ijuru. Rero murabona ingene no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi umurongo wa mbere ukabandanya havuga hati, mbona uwundi mu marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru yambaye igicu n'umunywa w'amazi uri ku mutwe wiwe, mu maso hiwe hasa n'inkingi z'umuriro, yari afise mu mitwe asa n'inkingi z'umuriro. Aha turamufise yagaragaye, n'uyu mu marayika ari ngaha aje ari mu gicu. Igicu cyakozwe n'abamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga nawe nyene ubwiwe, kuko aha hari abamarayika ntumandwi hamwe na marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano, bose bari mu mibiri yabo ya teofaniya. Ariko abamarayika ntumandwi b'ibihendwe by'ishengero kugira ngo bakorere ubukozi bwabo ngaha ku isi bategerejwe gufata umubiri w'inyama wavyawe n'umugore, kandi biciye muri uyo mubiri w'inyama barakoze ubukozi bwabo mu gihe Kristo yabarungitsemwo, kandi barahamagawe baregeranywa batoranijwe n'Imana muri buri gihe biciye mu bukozi bw'abo bamarayika ntumwandwi ari bo bagaragariye mu mubiri w'umuntu umwe umwe wese muri buri kimwe muri ibi bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero ku batoranijwe bo mu gihe cy'iherezo inyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga kugira ngo bahamagagwe begeranywe, hategerezwa kuza umumarayika w'inkomezi agaragariye mu mubiri w'umuntu, yihishije mu mubiri w'umuntu, yihishuriye mu mubiri w'umuntu, ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe biwe bose akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariko arabamenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Gutyo ariko arabahishurira ibanga ryo kuza kwiwe n'ibintu byose bijyana no kuza kwiwe muri kino gihe cya nyuma, kandi akoresheje ubwo butumwa bw'ikimatanijwe cy'indwi, ubutumwa bw'umumarayika yaratandukanye n'abandi agaragariye ku munsi w'iherezo yihishije mu mubiri w'umuntu. Abatoranijwe n'Imana barahamagagwa bakegeranywa muri kino gihe cya nyuma, nk'uko buri gihe cyashyikirijwe muri buri kibanza cyagenywe n'Imana. Igihe cya mbere muri Aziya ntoya, icya kabiri mu Bufaransa, icya gatatu mu Bufaransa no muri Hongiriya, icya kane muri Ekose, no mu kindi kibanza muri Ekose no muri Irlande, icya gatanu nacyo mu Budagi, icya gatandatu nacyo kigashikirizwa mu Bwongereza, ikindwi nacyo cyashyikirijwe muri Amerika ya ruguru. Rero muri ibyo bibanza niho Kristo yarungitse buri ntumwa ihwanye na buri gihe. Ubu naho dusigaranye gusa igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariho haza marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, kandi ategerezwa kuharungika intumwa. Muri icyo gihe iyo ntumwa n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo ari wazoba agaragariye mu marayika w'isezerano ku munsi w'iherezo, kandi biciye muri uyo azoba ariko araduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri kino gihe cya nyuma, ariko aratumenyesha ibyamaze gushyitswa, ariko araduhishurira ibanga ryo kuza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, kandi ariko araduhishurira umugambi wiwe wose wo muri kino gihe cya nyuma. Gutya ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe, ariko aradutegura kugira ngo duhindurwe tuzamugwe, kuko ukwizera kudushoboza kuzamugwa kuri mu kimatanijwe cy'indwi. Ukwizera kudushoboza kuzamugwa kuri mu kuza k'umwana w'umuntu azaranye n'abamarayika biwe. Aho niho hari ukwizera ko kuzamugwa, kandi imituragaro irimo guhishurirwa kw'ikimatanijwe cy'indwi. Nuko rero ukwizera kudushoboza kuzamugwa kuri mu mituragaro, kandi gutangwa n'imituragaro. Mbega imituragaro ihishura iki? Ihishura ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi, ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu, ihishura ibanga ryo kuza k'umumarayika yaratandukanye n'abandi, ihishura ibanga ryo kuza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, ihishurira iryo banga ishengero ryiwe ku munsi w'iherezo. Kandi gutyo
uko niko mu kuza kwa marayika w'isezerano mu myaka 2000 iheze ari mu mubiri w'umuntu, mu mubiri w'inyama witwa Yesu, aje nk'umwagazi w'intama w'Imana. Ivyo vyaduhaye ukwizera kudushoboza kuronka agakiza kacu, kugira ngo turonke imbabazi z'ivyaha vyacu, turonke mwemu wa Kristo, gutyo turonke kuvuka ubwira kabiri, duheze turonke umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Iyo shusho y'Imana ari wo mubiri wa teofaniya ku munsi w'iherezo, naho kugira ngo turonke kameremere ka Yesu Kristo, umubiri usa n'uwa Yesu Kristo. Ukuza kwiwe mu mubiri w'umuntu kuzohishurirwa ishengero ryiwe, nuko gutyo bizoduha ukwizera guhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa muri iki gihe cya nyuma. Kandi araduhishurira ukuza kwiwe aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi mu gikorwa cyo kwisubiza ibyiwe. Nukuza ko uyu mumarayika aratandukanye n'abandi. Ukuza k'umumarayika afise ikimatanijwe c'indwi, ukuza k'umumarayika afise ukuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo gushikirizwe ku isi. Rero turabonye ibanga ry'uyu mumarayika aratandukanye n'abandi, ari we yateruye aduza integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi mu kuza kwe ku munsi w'iherezo agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe, mu mumarayika wa Yesu Kristo, azoduhishurira iri banga rikomeye cyane, gutyo bizoduha ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa ku munsi w'iherezo. Uko niko vyasezeranywe, kandi uko niko bitegerezwa gushitswa muri kino gihe cya nyuma. Kandi ivyo bizoba ari umuco uriko urakayanganira muri kino gihe cya nyuma. We yabaye umuco mu kuza kwe mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 iheze, kandi we n'umuco muri kino gihe cya nyuma mu kuza kwiwe ari mu mubiri w'umuntu nk'uko yabisezeranye. Kandi ni jambo rije ku munsi w'iherezo rishikijwe. Iryo jambo ryasezeranye ryo muri iki gihe cya nyuma no kuza kwa jambo, ijambo ryambaye umubiri mu muntu, n'umuco wo ku munsi mushasha w'ikiringo, n'umunsi mushasha ugizwe n'imyaka 1000, kugira ngo uzane mu bugingo budashira mu buryo bufadika abapfuye bizeye Kristo, kuko we yaravuze ati nanje nzobazura ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira indwi. Kandi kuri twebwe natwe bariho turi bazima, we yavuze ko azoduhindura, kandi azoduha umubiri uhoraho, umubiri mushasha udapfa kandi utabora, umubiri umeze nk'umubiri w'umwami Yesu Kristo. Iryo ni isezerano kuri umwe wose wo muri mwebwe, ni isezerano ryanje nanje, kuko nanje ndakeneye umubiri mushasha, kuko uyu mfise ni umubiri upfa, ni umubiri ubora kandi umara igihe gito. Ariko we nanje yaransezeraniye umubiri mushasha nk'uko yawusezeraniye n'umwe wese wo muri mwebwe namwe. Kandi we marayika w'isezerano araje kugira ngo aduhe uwo mubiri mushasha twebwe bariho turi bazima, n'abagiye n'abo bo mu bihe vyarenganye. Aje mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'uganza baganza. Turabonye urugendo rw'umuco uhereye mu itangurira ikigabane cya mbere kugeza mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22. We ni umuco, we yabaye umuco w'isi, we n'umuco w'isi, kandi we azokwama ibihe byose ari umuco w'isi. Rero ni nk'uko umuvugishwa n'Imana Yesaya yabivuze mu kigabane cya 60 umurongo wa mbere ukabandanya. Uko niko Imana ibwira Isirayeli yo mu ijuru ariryo shengero ryayo, na Isirayeli yo ku isi ariryo hanga ry'Abaheburayo.
haguruka ukayangane, kuko umucyo wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Uko nukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, nukuza kugendera ku ifarasi yera yo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 19, ariko ari ukuza kwa jambo, marayika w'isezerano, ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Ariko uyo muntu si umwami Yesu Kristo. Uyo muntu ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami. Umumarayika afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ariko muri uyo muntu hazoba hagaragariye marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, Yesu Kristo muri mpwemu yera, agaragaye nk'umucyo w'isi, nk'umucyo wa Isirayeli yo mu ijuru ndetse n'umucyo wa Isirayeli yo ku isi. Kubera iki? Kugira ngo mu mugambi w'irema, ukuremwa k'ubwoko bushasha aribwo bwatanguriye kuri Yesu Kristo, kandi biciye muri Kristo akaba yaraduhaye umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Igihe twizera Kristo tukamwakira nk'umukiza wacu, tukoza ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, tukaronka mpwemu wiwe yera, aho twaronse umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu usa n'uyu mubiri wacu ufadika, ariko wo mu bundi buringanire. Biciye mu mucyo w'isi watse wakayanganye mu myaka 2000 iheze, biciye mu mubiri w'umuntu, jambo yigize umubiri, umucyo uboneshereza umuntu wese waraje muri iyi si urakayangana biciye mu mubiri w'umuntu. Kandi we yarasezeranye ko yari kuzogaruka ku munsi w'iherezo. Inde? Jambo, marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, kandi yari kuzokwambara umubiri w'umuntu bundi bushasha. Kandi uwo ni jambo, ijambo ryambaye umubiri mu muntu, ari we uwo muntu n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi uko kugaragara kwa marayika w'isezerano agaragariye mu mumarayika wa Yesu Kristo nukuza k'umucyo kuri Isirayeli yo mu ijuru no kuri Isirayeli yo ku isi, kugira ngo bikangure abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana kuri uyu munsi w'iherezo, nuko aboneshereze ugutahura n'ubugingo by'abana b'Imana, kugira ngo bashobore kuronka umubiri uhoraho w'ubwiza uwo yadusezeraniye twebwe twese mu mugambi w'iryo rema rishasha, ivyo biremwa bishasha, aho ku munsi w'iherezo azoturemera umubiri uhoraho uwo yadusezeraniye twese. Kubera ko uzoba ari umubiri waremwe n'Imana, uzoba ari umubiri uhoraho, uzoba ari umubiri uhawe ubwiza, kandi uzoba ari umubiri ubaho ibihe bidashira, umubiri umeze nk'uyu mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Kandi igihe tuzoba twamaze gushika muri uyo mubiri mushasha, tuzoheza rero tubone mwene data mukuru wacu, umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ari mu mubiri wiwe ufadika nawe nyene, umubiri wiwe ufadika uhawe ubwiza, kuko natwe tuzoba dufise umubiri ufadika uhawe ubwiza uhoraho umeze nk'uw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Rero turashobora kubona akamaro k'ikimatanijwe cy'indwi. Uyu mumarayika yaratandukanye n'abandi, aje ku munsi w'iherezo ari mu mubiri w'umuntu agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko umumarayika wiwe si umwami Yesu Kristo. Umumarayika wiwe si marayika w'isezerano, umumarayika wiwe si umwami, si Imana, ahubwo we gusa ni igikoresho cy'umukundo wacu umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma igihe Yohana intumwa abonye ukugaragara kwa marayika w'isezerano, kugaragara kwa Yesu Kristo mu mumarayika ntumwa wiwe, yashatse kumusenga mu byahishuriwe Yohana 19 umurongo w'8 kugeza ku w'10, no mu kigabane cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku w'9. Umumarayika yamubwiye ko atobikora,
yamubwiye ko yosenga Imana. Rero ibi vyerekana ko uyo mumarayika atari umwami Yesu Kristo, ahubwo n'umuvugishwa n'umuntu wo muri kino gihe cya nyuma wazaniye Yohana uguhishurirwa kuri mu vyahishuwe. Haheze hafi imyaka 2000, ni ukuvuga imyaka 1900 irenga. Muri iyo myaka niho habaye iki kintu gikomeye cy'uko guhishura kwa Yesu Kristo kwarungitswe biciye mu mumarayika wiwe akurungikira Yohana intumwa. Hari nko mu mwaka wa 1995, siko ga Miguel? Ivyo vyamaze nk'imyaka hafi 2 uyu mumarayika ariko araha uku guhishurirwa Yohana intumwa muri ubu buryo bw'ibigereranyo bw'ibimenyetso bw'ibishushanyo. Uyu mumarayika n'umuvugishwa w'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, afise ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Nicyo gituma mu kuza kwe ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka aza ariko arashinga intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba nk'uko biri mu gitabo cy'ivyahishuwe. Kandi mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana biriho muri ubu buryo bw'ibishushanyo ibi bintu byose bitegerezwa kuba ku munsi w'iherezo, nk'uko kandi muri ibi bigereranyo harimwo n'ibintu vyari kuzobera mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Nuko rero ibintu vyahanuwe vyavuzwe byo mu bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga no ku munsi w'iherezo, ivyavugiwe mu isezerano rya kera biri mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Rero nimba uyu mumarayika yarahishuriye Yohana igitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, ategerezwa kumenya insobanuro insiguro y'iki gitabo. Nuko rero mu kuza kwe ku munsi w'iherezo ariko arakorera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, azoba ariko aradushingira intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo, ibintu biri mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Kandi Yesu mu vyahishuriwe Yohana ikigamane cya 22:16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Ninde watumwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba? N'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. Nicyo gituma ibintu Kristo yavugiye mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 ko yari kuzomenyekanisha igihe yavuga ati, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Rero ubu biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 22:6, ivyo bintu biramenyekanishwa kuko muri we hazoba hari Yesu Kristo marayika w'isezerano muri mwemo yera agaragaye, ariko aravuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aravuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Azoba ariko arashyira mu kanwa k'intumwa yiwe ibi bintu byose bitegerezwa kuba, kandi we azoba iyo ntumwa izoba iriko iravuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba. Ibyahishuriwe Yohana 22:6 haravuga hati, arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa kandi nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Mbega yatumye nde? Umumarayika ntumwa wiwe. Kubera iki? Kugira ngo yereke abagurano biwe ibintu bitegerezwa kuba vuba. Kandi tubonye uwo mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo, we azoba ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi gutyo tuzoba turiko turatahura, turiko turamenya ibi bintu byose vyahanuwe vyavuzwe ko bitegerezwa kubera ku munsi w'iherezo. Gutyo tuzoba turiko turaronka ubumenyi bwo kuza k'umwana w'umuntu aje ari mu gicu, ari vyo vyamaze gushitswa, kandi ugushyitswa kwavyo cyabaye iki gicu cyabonekeye ku ijuru gikozwe n'abamarayika 8, abamarayika n'umwandiko w'ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga bari mu mibiri yabo ya teofaniya, hamwe n'umumarayika yaratandukanye n'abandi marayika w'isezerano ari mu mubiri we wa teofaniya nawe nyene. Ibanga rero ryo kuza kwiwe ku isi ari mu mubiri w'umuntu naryo nyene rimenyekanishwa na marayika w'isezerano biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, biciye mu mumarayika wa Yesu Kristo. Haraza guhishurirwa kuvuye ku Mana ku ishengero rya Yesu Kristo.
uguhishurwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'umuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe n'ukuza k'umumarayika w'inkomeza amanuka avuye mu ijuru, ukuza k'umumarayika yaratandukanye n'abandi, ukuza kwa marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo aje ari mu mubiri we wa teofaniya. Yesu Kristo ari muri mpwemu yera amanutse avuye mu ijuru ku munsi w'iherezo aje ari mu mubiri w'umuntu, kandi uko nukuza kugendera ku ifarasi yari mu byashyiriwe Yohani igikabane cya 19 ari vy'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze ko agira ati igihe umwami wacu azoserukira ku isi azoza ari ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emmanuel mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Kandi ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu ni iki? Yarongeye kandi aravuga ati mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Ukuza kwa mpwemu yera n'ukuza kwa jambo, kuko jambo ni marayika w'isezerano, marayika w'isezerano nawe ni mpwemu yera, kuko ni wa mugabo yari yambaye impuzu zera derere. Yabonywe n'umuvugishwa n'Imana Ezekiel mu kigabane cy'icenda, yarabonywe n'umuvugishwa Daniel mu kigabane cya 12 ahagaze hejuru y'amazi y'uruzi. Uyo mugabo, uyo muntu wo mu buringanire bwa gatandatu ari we marayika w'isezerano, ari we Yesu Kristo ari mu mubiri we wa teofaniya, niwe aje agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. Uyo n'umubiri w'inyama we azoba ariko arakoresha kuri uyu munsi w'iherezo, kandi mu yandi majambo azoba agaragaye nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, agaragaye nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi azoza afite izina atanumwe azorimenya uretse we wenyene, kandi azorihishurira umumarayika ntumwa wiwe. Kandi gusa biciye mu kugaragara kwa Kristo agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe, tuzoshobora kumenya ibanga ryo kuza kwiwe hamwe n'ibanga ry'izina ryiwe rishasha. Kandi ukuza kwiwe n'ukuza k'umuco, ukuza kw'izuba ry'ubugororotsi rije kuri uyu munsi w'iherezo. Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ngaha mu gitabo cy'imirongo, aricyo gitabo kirimwo igisomwa cyakuwe mu butumwa bwavuzwe nawe nyene. Aravuga ati ariko aravuga ku mucyo uhambaye ukomeye mwinshi uzoza. Aravuga ati we yari umuco ushingiwe intahe wo kuri uwo munsi. Murabona, ariko hariho irindi jambo ritegerezwa gushingirwa intahe, gushimangirwa. We ategerezwa gushingira intahe irindi jambo, kandi ijambo rya nyuma n'iryamara gushingirwa intahe, ni ukuvuga n'iryamara gushitswa, urupfu rero ruzoba rumizwe n'intsinzi. Abapfuye bizeye Kristo bazoca bikangura hatangura inganji y'imyaka 1000, kandi ijambo rya nyuma rizoshitswa rizoba ari ijambo ry'isezerano ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa marayika w'isezerano. Mu marayika yaratandukanye n'abandi, aje ari mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, uko no kuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu byashyiriwe Yohana 19. Ukuza kwa jambo, ijambo rije ryambaye umubiri mu muntu. Rero turabonye iri banga ryo kuza kwiwe ku rupapuro rw'128 naho nyene aratubwira ati ijambo ribaye umubiri uba ari umuco w'igihe iyo abantu baribonye. No ku rupapuro rwa 85 mu gitabo cy'imirongo haravugwa hati haravugwa ko haje
uyu mumarayika wo mu byashyuruwe Yohana ikigabane cy'icumi ari mu gicu kandi umunywa w'amazi ukikuje umutwe wiwe, kandi aho tuhafise umucyo uri kuraboneshereza ku ijuru nk'uko byari byarasezeranywe. Rero turashobora kubona ko iri banga ryo kuza k'umucyo mu rugendo rwawo uri kuraca mu gihe uja mu kindi no mu kiringo uja mu kindi. Muri iki gihe cya nyuma haraza umucyo, jambo wahoranye n'Imana, yari Imana kandi aguma ari Imana, haza ku munsi w'iherezo agaragaye, kandi uko nukuza kwa jambo, ijambo ryigize umubiri mu muntu. Uko nukuza kwa marayika w'isezerano, mu marayika w'uhoraho ku munsi w'iherezo, kugira ngo bitubere umugisha twebwe twese. Turiko turaba mu gihe cy'ubwiza cyane kurusha ibindi bihe byose. Urupapuro rw'160 haravuga hati, kandi uyu mucyo wo ku mugoroba, kuko nta nkeka umucyo mukuru mwinshi uzoza igihe Yesu wenyene ubwiwe azoba agaragariye ngaha ku isi canke hejuru ku ijuru, aje kujyana umugeni wiwe. Inganji y'imyaka 1000 izoca itangura. Rero murabona yuko umucyo mwinshi ukomeye uzoza ari iki? Nukuza k'umwami. Uwo ni umucyo mukuru uzokayangana muri iki gihe cya nyuma, kandi abantu bazowubona uri kurakayangana batoranijwe n'Imana mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mu gushyitswa kwacyo gihwana gishyikirizwa ku butaka bwa Amerika Latine na Karayibe. Aho niho bazobonera ukuza kwa jambo, ukuza kugendera ku ifarasi yari mu byashyuruwe Yohana 19, ukuza kwa jambo marayika w'isezerano, ijambo ryambaye umubiri mu muntu, kuko aho niho Yesu Kristo arungika umumarayika ntumwa wiwe, kandi kuko kuzoba rukuza kwa mpwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe agaragaye nk'umucyo w'iki gihe cya nyuma, umucyo w'isi ku ihanga ry'Abaheburayo no ku ishengero ry'abanyamahanga naryo. We aguma ari umucyo w'isi kuri twebwe twese, kugira ngo mu mugambi w'irema turonke ubugingo bufadika buhoraho muri iki gihe cya nyuma. Turonse uguhindurwa k'umubiri wacu, gutyo tukaronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Abapfuye bizeye Kristo nabo bazoronka ukuzukira mu mibiri ihoraho, nk'uko Imana yabisezeranye muri iki gihe cya nyuma. Turabonye umucyo mu rugendo rwawo watanguriye mu buseruko mu kuza kwe kwa mbere, kandi urugendo rwawo ufata urugendo nk'urw'izuba riserukira iburasirazuba rigafata inzira riva mu buseruko rija iburengerazuba, kandi iburengerazuba niho habonekera irya nyuma umucyo uri kurakayangana. Turiko turaba iburengerazuba mu gice cya Amerika Latine na Karayibe. Kugeza ubu ku bindi bibanza muri Aziya, mu Burayi no muri Amerika ya ruguru, Kristo yarakayanganiye biciye mu ntumwa yo muri buri gihe, inyenyeri biciye mu nyenyeri yo muri buri gihe, mw'ijoro ry'intambuko ndwi cyangwa ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Ariko ubu naho umunsi mushasha uraserutse, umunsi mushasha w'ikiringo kinini, ukaba ari n'umunsi mushasha ugizwe n'imyaka 1000. Kandi iyo umunsi mushasha userutse, izuba ry'ubugororotsi riraserutse, kandi izuba ry'ubugororotsi nukuza k'umwami. Muri Malaki ikigabane cya 4:2 haravuga hati, ariko mweho abubaha izina ryanje, izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo. Amababa yaryo n'ubukozi bw'abamarayika biwe, ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya, kandi ukuza kw'izuba n'ukuza k'umwami.
kandi icyo nicyo gituma ku musozi wo guhindurirwa ko mu maso hiwe hatse nk'izuba igihe yatwereka ukuza kwiwe azananye n'abamarayika biwe ari bo ngaho babaye Mose na Eliya. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cy'icumi naho nyene turamubona mu maso hiwe haka nk'izuba, kuko nukuza kwiwe aje nk'umwami w'abami n'uganza baganza. Izuba ni umwami w'izindi nyenyeri, kandi ukuza kwa Kristo marayika w'isezerano ku munsi w'iherezo aza nk'umwami w'abami n'uganza baganza. Nicyo gituma ukuza kwiwe gushushanywa mu izuba rirashe ririko rirakayangana mu rugendo rw'umuco. Urugendo rw'umuco ari we Kristo umumarayika w'isezerano kuva mu itanguriro gushitsa mu byahishuriwe Yohana. Rero hagati mu ihanga ry'Abaheburayo abari bicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali, bivuga yuko umuco wabarasiyeko muri kino gihe cy'iherezo, naho ababaye mu gitutu cy'urupfu no mu mwiza muri Amerika Latine na Karayibe umuco urabarasiyeko mu kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu mu mumarayika ntumwa wiwe mu rugendo rw'umuco. Hariwe marayika w'isezerano jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana, kandi uwo jambo hariwe muco yari kuza muri iyi si, kandi uwo muco w'ukuri waraje muri iyi si. Igihe yaza mu kuza kwe kwa mbere yari marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho yihijije mu mubiri w'umuntu, mu mubiri w'inyama witwa Yesu, kandi aragarutse jambo. Ijambo marayika w'isezerano ku munsi w'iherezo agarutse yihishije mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe, kandi aguma ari umuco w'isi, umuco uboneshereza umuntu wese, umuco wari warasezeranywe kuzoza ku munsi w'iherezo. Mbega wari kuza gute? Wari kuza uri mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe, jambo agaragaye. Ijambo marayika w'isezerano ari wo muco w'isi agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe, mu rugendo rw'umuco uhereye mu itanguriro ugashyika mu byahishuriwe Yohana. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe ndiko nabashingira intahe y'urugendo rw'umuco. Mbiga none bari hehe abari kuzobona mu rugendo rw'umuco, abari kuzobona umuco uri kurakayanganira ku munsi w'iherezo? Turi ngaha muri Amerika Latine na Karayibe turiko turabona umuco uriko urakayanganira kuri uyu munsi w'iherezo. Turiko turabona jambo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ijambo rije riri mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko arakayangana nk'izuba ry'ubugororotsi. Kuri jewe ryari ihirwe rikomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya ndiko ndabashingira intahe y'umuco. Marayika w'isezerano ariko arakayanganira kuri uyu munsi w'iherezo mu rugendo rw'umuco. Ese imigisha ya marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho Yesu Kristo, imigisha ya mpwemu yera ariko arakayanganira kuri uyu munsi w'iherezo. Ese iyo migisha yoba kuri umwe wese wo muri mwebwe ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba twese duhindurwe tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Ndabisavye mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, amen kandi amen. We niwe azotujana, marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, umuco niwe azotujana mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi icyo nicyo gituma aje uwo muco w'ukuri muri iyi si, muri iki gihe cya nyuma. Imana ibandanye kubahezagira mwese, Imana ibarinde bazigame. Ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi mubikunze. Reka sige ngaha bundi bushasha Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye asozere iki gice cyacu muri uyu mwanya. Hamwe natwe Revera Miguel
Bermudez, Marine